ndongeye kubaramutsa ni Chris Ndikumana. Iyi ni ya nyigisho mpa abantu bafashe ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubu tugeze ku gice c'icumi, tugiye tuvuga ibintu bikomeye vyerekeye kuba mu kibanza c'Imana. Muza kuvyumva mu gigoze y'icumi. Nagira mbwira abantu bumva igifaransa, nimba uri wumva ururimi rw'igifaransa, ari inyigisho nashize kuri YouTube, uze grabe Chris Ndikumana, nayise le lieu de Dieu, kibanza c'Imana. N'ama parti ashika 3, ndavuga na témoignage ya mariage yiwanje, vy'ukuri byaramfashije cyane mu buzima bwanje, mu buzima bw'agakiza. Nashaka rero nawe ubishoboye wumva igifaransa uzoje kuri YouTube umvirize iyo le lieu de Dieu, uzotahura ibintu byinshi. Ni ibinyene ni incamake yo gigoze y'ivyo Mike agira bwire Corinne muri gigoze y'icumi, ariko reka ndabareke muhanze muyumvirize. Mike, cagiye duherukana naranezerewe cane. Ivyo wasangije nacenye kubisangira n'abagenzi banje, ariko haracari hagahaze. Ntushobora kumenya aho gahaze Corinne. Reka dusubire kuri ca kibazo ca mukugwanje. Naratahuye neza ko Imana ikora ikintu ciza mu gihe cacu, ariko namba yoshobora kumpezagirira muri Amerika, ishobora kumpera iyo migisha nyene mu Burayi canke mu Burundi, kuko isi ari yayo. Simbona rero igituma umuntu yotegerezwa kuyigerera ahantu kanaka honyene. Umunyabwenge Corinne, nkuko wamaze kubitahura ko niko ikora ikintu cayo ciza mu gihe cacu. Ukwiye rero no gutahura ko igikorera n'ahantu hayo. Dukwiye kwemera kuja aho Imana igomba ko tuja, kugira ngo dushobore gukora ibikorwa vyayo ivyo yari yaraheraheje uhereye ku kuremwa kw'isi, nkuko tubibona mu Baheburayo igice ca 4 murongo wa 3. Gerageza rero Mike ubinyereke ukoresheje Bibiliya, kuko ivyo ni ngirakamaro cane kuri jewe. Okay, zingurura muri Bibiliya yawe mu Bami ba mbere igice ca 17 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Abami ba mbere igice ca 17 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Nahatoye. Ubwa mbere Imana yategetse Eliya kugira ave aho yarari, hanyuma agende yerekeje iburasirazuba iruhande y'akagezi Keriti gatumberanye na Yorodani. Ico gihe hari haratse uruzuba rwinshi, ariko Imana yaremeje Eliya ko azonywa ku mazi yaho y'uwo mugezi, kandi ko yategetse ibikona kumugaburirirayo. Turi kumwe Corinne? Ego, aho ndabona ko Imana yatomoye neza kuvyerekeye ahantu, ariko sintahura ico ivyo bikona bisigura. Ivyo bikona bigereranywa n'abamarayika b'Imana itegeka kugira badushikirize imigisha. Ni kuki ushimikira kuri iryo rivuga gutegeka? Ni kubera ko ngomba kutahura ko abamarayika batakuza ko kubera ari bo bonyene bavyishizemo, ariko ni kubera baba bategetswe. Igihe mvuga abamarayika mba ngomba kuvuga ico cose Imana ishobora gukoresha kugira ngo igushitseko imigisha yayo, kandi gishobora kuba ari abamarayika b'Imana, nkuko bashobora kuba ari abantu buntu nk'umugenzi wawe, umwe w'umuryango wawe, canke mbere hari naho ashobora kuba ari umuntu utazi. Mike, biratangaje cane kubona ingene ibikona vyama bizanira Eliya inyama n'umutsima uko bukeye, kandi akamanwa amazi kuri uwo mugezi. Ariko ni kuki none ku murongo w'indwi bavuga ko hageze igihe uwo mugezi ugakama? Ni nkuko Imana yoba yari yahagaritse yamigisha, kandi Eliya yari aho Imana igomba kwaba. Uwo mugezi warakamye kubera ko igihe cyo kuba Ikeriti cari giheze, kandi Imana yagomba ko ahindura akaja handi. Nukuvuga ko rero ahantu h'Imana bifitanye isano n'igihe c'Imana. Ni ivyo nyene, ukwiye kuba uri aho Imana igomba kuba uri, kandi mu gihe Imana ibigombera. Iyo Eliya atumvira ijambo ry'Imana akagomba kwigumira Ikeriti, unaretse yuko atari kuronka amazi kuko uwo mugezi wari wumye, yari kwicwa n'inzara
kuko nta bikona byari bibandanya kumuzanira ibyo kurya, kandi nivyo vyama vyadushikiye. Kugira rero Eliya abandanya abaho yari akwiye kuva i Keriti. Oya, uburyo bwiza ntikwari ukuva i Keriti, ahubwo kwari ukuja aho Imana igomba ko agenda. Ni ukuvuga rero ko hari Zarefati. Niho haho, kandi soma umurongo w'9. Uhoraho avuga ko yategetse umugore w'umupfakazi waho ko ari we azokwama amugaburira. Kandi hamwe wosoma n'umurongo w'10 urabona ko uwo mupfakazi atarazi Eliya, ariko Imana yari yaramaze kumugera. Aho uratahura ico ngomba kuvuga ngira. Oya isi neza Mike. Ngomba ko utahura ko uwo mugore yagaburiye Eliya ataramuzi, ariko yari yategetswe n'Uhoraho kugira ngo agaburire umukozi wiwe. Mu kubimugera, Imana yari yashize mu mutima wiwe icagezwe c'uko akwiye kumugaburira, naho yari asanzwe atazi ko ariko abikoreshwa n'icagezwe c'Imana. We yibaza ko ariko aratabara Eliya, nk'uko abandi bantu bose bashobora kwibaza ko bariko baragufasha mu buzima bwawe kubera ukugomba kwabo. Ukwiye kumenya ko iyo umuntu ategetswe n'Imana ngo akugirire ikintu kinaka, ko ategerezwa kubikora abigomba canke atabigomba, kandi Imana ishobora kumuha imigisha kugira ngo arangure ico cagezwe cayo. Imana ntiyigeze yemera ko ifu ibura canke amavuta ngo agabanuke, kandi ubona ko ku murongo wa 12 uwo mugore yari yabariye Eliya ko yari afise agafu ko kurushi mu gaseke n'utuvuta dukenya twabo n'umuhungu wiwe, hanyuma bagaca bapfa. Ariko naho byari biruko ntiyashobora kwankira Eliya, kandi bidatumwe n'ikindi atari uko yari yategetswe. Kandi ivyo nta handi vyategerezwa kubera atari Zarefati. Aho rero ni igikorwa cawe co gusenga kugira ngo umenye aho Zarefati yawe hari. Aho ngomba kuvuga ko ukwiye kumenya kuba aho Imana igomba ko uba, kandi n'igihe Imana ibigombera. Mike, nukundi ndagushimiye cyane, wagerageje kunsigurira kandi natahuye. Ariko n'ubu umbabarire ndacafise ikindi kibazo kuvyerekeye ukwizera n'ibikorwa. Ntaco, Imana ikidutije ubugingo nzogusigurira, ariko tuzobivugana muri Gigozi ya 11. Imana iguhezagire. Kuko muvyumvise nabwiye yuko iyo nyigisho iramvuye n'amaparti 3. Ni inyigisho nigishije aba jeune mu Bubiligi mu gihugu bw'Igifaransa. Muze kuraba kuri YouTube murashobora kuvyumva. Le lieu de Dieu, ikibanza c'Imana. Nivyo navuze le la to Dieu, kuba aho Imana ishaka ko uba. Ni vyiza rero ko uba aho Imana ishaka kuba, kuko urumva nubwo ukijijwe urakijije mu buryo bw'impemu, ariko Imana gushakira ahantu kanaka, ariho un endroit précis Imana gushakamwo. Ni vyiza kuba aho hantu kugira umugisha w'Imana kubeko kugivye Imana guteguriye vyose bibe ngaho. Rero benshi bakunda kumbaza ati none nzomenya gute aho Imana ishaka? Senga y'amasengesho nabanda bwira muri Kanguka yo kugaza imiryango ya Satani, ukuguruza imiryango y'Imana. Ubwira Imana uti Imana, imiryango yose ari yawe yugarike, ibitari vyawe vyose bibe deconnecté. Ndashaka kugendera mu vy'iwawe gusa, izokugura imiryango yayo kandi izokwinjira mu vyo yo yaguteguriye. Reka rero tuzobandanye mu gice ca 11 tuvuga ivyerekeye ukwizera n'ibikorwa.